nuhiraga hirya y'ejo baca bayintora uno munsi bamubwira ati wowe rero inyuma ntuzokurira indege kuko urarwaye diyabete uzogaruka n'uwakira. Muri ico gihe narababaye cane, nje rero ngaha muri sengereka Imana yankoreye ibipimo vyari bigeze ku 16 n'ibicumi. Ndavuga ati none Mana iyi diyabete yavuye ko cyose nari nzi ko ndwaye kandi nari numva ko nkomeye. Ndashimira Imana yandindiye muri hope, narabaye muri hope mbaye ibivyimba mu gitereko. Ico gihe bamvuye ibivyimba 12. Ndashimira Imana yandindiye muri blood, narasenze Imana ndavuga ati Mana navuye mu nda ya mama ndumwe. Ujya munsi nari umwe nta wundi muntu twari kumwe na wewe Yesu. Ati rero kuri iki gitanda aba ari wowe uhangindira, ati ndagufasha ishati sindakurekura. Yego hanzara bitubabwira turabizi barahari kandi barica abantu bakabazura n'abantu. Ibyo mvuga narabibonye kuri muyomba wanje. Reka twumve amakuru y'Imana yakoze. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi jewe ku munsi wa kane naraje ngaha mu gatondo muri burakeye nkomeye neza, turagira ibihe byiza ndataha shika nkomeye ndakora akazi kose. Nari mfise umurariko wo kuja mu Kamenge muri Senyi, ndavuga ati katamwera afise wo kuja agenda kwihoze nzogenda kurihira ko nasinze mu kajoro. Aho nyene nivuga iryo jambo nafashwe n'umusonga urafata biranga ko maguruka, abana bose bararorera, bamama baraza baranterura baranjana mu nzu. Kubera nari mejeje kubibwira umugenzi wanje turi kumwe tugejeje gukorera Imana ndabikunda mugabo nja kuyikorera atamahera afise mu nzu nawe nza kugaburira umwana biragoye. Aco baranyandaza ndaduka mu Kamenge ngezeho nanguye kuririmba gusa candakira birakunda ndatamba igisirimba musenzeri Imana imwongera amavuta. Yarasengeye wa musongo utera uhera ejo naje numva none karavyo nyine gusa sengeye natashe ndata amaboko nuko kandi naje ndakuhebekera abumvise ugushima kwanje Imana ibahezage. Amen. Mami umugisha mukobwa wa Yesu mw'ijuru Imana irahari kandi niyo kwizigirwa. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Jewe ntabwo gushimira Imana ndashimira muri kontansi. Nazanye haciye igihe naho ntari bwashimye kandi ndasabye imbabazi. Nazanye umwana agwaye cyane mugabo ibintu bitaboneka. Umwana hari hageze igihe agataha akamara iminsi 3 adatashe muhira, hama ndamuza nanga gushirika mungere nambara ati umwana ubwenge bwaragiye barabutwaye. Hama yaramaze imyaka 4 ahitiye mu w'indwi, ariko ubu yaramenye yaragiye mu 8 babihawe cyubahiro. Hama nanje nari maze igihe ndwaye nk'imyaka 3 n'unusu irenga, ndwaye mu kuguru kukubavu mwitako. Umurango naragenda nkomeye mwicara ku kazi nkomeye, mugabo nshitse mu gitanda nari mfise umusonga uko kuguru ndakuryamiye ntabo umuntu aba yaryamye yarushe naca byuka ukuguru kose gutonekana. Hama rero ndahinzagirirwa ngaho umukozi w'Imana amvugishwa ko ati mama Imana ibibonye kukijije ukuguru wari ugiye kubora igufa abarozi bari barakurotse ca ndakira. Hama rero muri ino minsi haciye amezi nk'atatu waciye ugira kuva ntangura kuvuga ivy'Imana ikoze kuko ni umukozi w'Imana Justin niwe yabishije ko. Hama muri ino minsi haciye amezi nk'atatu ncafatwa mu gitsitsiri na hene hazaho akantu k'agasonga sintavuze. None ubu na hene Imana yeretse umukozi w'Imana ngaha yarambugishije ko umukozi w'Imana Justin muri rihinga aheruka kuza ngaha ati Imana ibukikije mu gitsitsiri hari hagwaye, Imana ihabwe icubahiro. Hama rero ibindi navyo muri murakena haboneye Imana nari mperanye
amahera miliyoni 3 mu gatondo mbega muri urake hazi umuntu nyene arambara ati ayo mahera turakiriye ivyihuro ndavuga ni Imana none ko mvuye mu gatondo gusenga ntibibaza ko kuri Imana ikirinze cyandagenda ku muntu nyene nzi ko asenga ndamutura ico kibazo ndamubwira ntikiye kuri nashikiwe n'ibintu umuntu agishuje amahera miliyoni 3 kandi nta hantu hamwe gihagazigura n'ubu nzigurana amazozigura ati ntaco reka nzobiraba ntimugabo amare yuko kuwa gatanu hatarenga umunsi ari kuwa mbere mvuye ngaha uwo muntu ambarira ko kuwa gatatu yakeneye mugabo ndamubwira ni wo kwihangana kuwa gatanu kazoyagura kubera nari nduganye ko ndi imbere y'Imana Imana izonkorera ibitangaza hama uwo muntu yabaki miliyoni 3 yambaye miliyoni 1 cyagenda kundi mugenzi anyogereza yandi cyagenda kundi muntu atahora kurana naho uvuga gute afise amahera ataguha ariko ushitse imbere yiwe narabimubwiye acavuga ko ntaco ataco gukenzo rero kuri Imana yarankoreye ibitangaza ngaha ngari natusi umwe nshisi shimwe nje gushima mbona ntayo bavuze ko bashinga ndasubira inyuma none ati ntazanye ishimwe ariko nzorizana ngo kuri abo bisize intaye yanje Imana bayicubahiro amen. Imana yagasabye gukomera amashyi umwami wacu Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Agatinda hano ndashimira ejo narashinze imana ariko hariho n'ubwira benshi batarimo hafi ejo nari nasenze mu kuva mu kibanza ntabwo nari mbizi uyu munsi ni surprise hama ndashimira Imana yandindiye muri hope narabaye muri hope mbaye ibivyimba mu gitereko ico gihe bamvuye muri ibivyimba 12 ndashimira Imana yandindiye muri blog narasenze Imana ndavuga ati Imana navuye mu nda ya mama ndumwe ujya munsi nari umwe nta wundi muntu twari kumwe na wewe Yesu ati rero kuri iki gitanda aba ari wowe uhangindira ati ndagufasha ishati sindakurekura Imana yangirira neza inkura y'amahoro aho ndashimira Imana ko yakoze baramvura barangira kugira barabona yuko nakize ndataha ariko antrezi nyuma y'iki Imana yarampaye igitangaza jena kudata ababyeyi kwisi ariko Imana yarampaye ababyeyi n'ubundi Imana irabatwara ariko Imana kubw'urukundo yankunze irankunza ko urukundo burya ndi mu bitaro jewe sinokubwira ngo abangaburiye naho jewe barangaburiye umuntu wese yinjirana amafaranga urumva inyuma yaho bangiye controle bangiriye byose amafaranga ntanga ndimbira mbe bashande yakura he ariko Imana yo mw'ijuru nagiye numva umuntu antereko ntibaguciriye angahe ndababwira yari mu madesi acankona acambwira ati wewe humura reka ngende nze kuyakuzanira acambwira ati oya ubu ndi mu nama ati genda hana kuri kesi ubwira ujya muntu ariko arahakorera bayabahe baze kuriha kubera ndabona ko ntaza vuba acara yatanga ico ndagishimira Imana rero igikurikira mu nyuma maze gutaha narasubiye muri controle kugira ndabe yuko byaheze atabikiriyo barambwira ati ntabiriyo aho ndagenda ndamara iminsi muhira mugabo mu nyuma casubira kumva bwa bubabare bwa kera adasubirayo aca bambwira ati byaragarutse muri ico gihe ndavuga ati none bigende gute dogiteri aranyandikira umuti ndagenda ndawufata subiyeyo barambwira ati haracasigaye dukeyi hanyuma baranyandikira kandi imiti ndabifata mugabo biranga subiyeyo dogiteri arambaza yambajije ijambo avuga ati ndakubaze wowe urubaze yego ndubaze umaze imyaka ingahe ndamubwira ati je maze imyaka 3 n'igice urafise umwana nta mwana afise ijambo yantekeye yambwiye ati nta chance ufise iryo jambo rirambabaza cane ndavuga Mana aha niko rugendo ngeze ariko ndazi kuri Imana ishoboye byose abaganga bananiriwe Imana yo kwiturira seruka rero icyo byose ndabishimira Imana ko nabwiwe iryo jambo kugira rinyongere intege siwe yarimbariye hari impamvu ryamujemo rikamucoroha akarimbwiye kwari ukubwira subiza ibyizigiro byanje ku Mana yibuka aho yamuye ko ari ishoboye byose
muri ico gihe ntambabaye cyane ariko ndavuga ati hari Imana mw'ijuru. Muri ico gihe ndaguma ngaha haheze iminsi ndumva yuko nyine numvise ububabare cyane bundembeje ndasubira ku mudogiteri arambwira ati wewe by'ukuri biriyo kandi byinshi kandi amubaza ati none dogiteri ndakubaza ibivyimba kugira bikire nigenda gute n'ubuhe muti umuntu yobara ashambwira rero ndakubwira ugaha muri abakobwa benshi barabifise kimwe gusa ntabyo wamenya ati kandi nta muti wawo uhari kiretse y'ubuko babibaga ati rero genda urindire babibaga ati nta n'umuti ndakwandikiye jewe ndataha hari itariki imwe y'ukw'icenda itariki zibiri naciye nza ngaha hari mardi jewe muri ico gihe nta rendez-vous nari nasabye mugabo nari niyiziye kwisabira rendez-vous kugira ngo nane n'umukozi w'Imana intumwa y'Imana hama muri ico gihe kuko Imana yari ifitiye ku kintu igomba inkorere uwo munsi nasanze bakivuma bashaka ati uwandika n'ubutanzi bose barabakira ntabwo Imana inyishu yanje yahanye ati Imana ishimwe ca ndatonda hanyuma ndakirwa mwungere aranyakira Imana imuhezagire cyane uburyo atwitaho n'urukundo rwinshi cyane abakozi b'Imana bonka ukuri je sinzi ingene sinzi Imana yarabahaye ikindi kintu mu mutima wabo bafise abandi badafise ku mutima w'urukundo rwonyene ingene bakwiyegereza bakanagutera intege bakakuremesha Imana ibahezagiriza mwungere yaransengeye yarambwira ati we barakubaze ati kandi ico nzi coco Imana igiye kukugirira neza aca aransengera acambwira ati genda bagume bagusengera andika mu masengesho bagume bagusengera ukwezi kose hanyuma baze bakugirire deliverance ni ukuri Imana yarashoboye ndaguma uko kwezi kose ndabansengera hama mu nyuma ndavuga ati mukuko bansengera je naguma numva bwa bubabare uvuge ndabuhera ndi muhira rero bene data mutoze musenga naho nuko muba muri muhira mutoze musenga mwiragiza Imana mutwamana ugirire neza ariko muguma numva ububabare bukorohera nyicara nk'abanyuma Imana ndagushima Mana ati burya numva ndiko neze ndumva ko ububabare buko burahera ati kumbe Imana yo muri fantasi nuko nyene ikora ndabati Imana nukuri je nzogushima hama ndaguma ngaho mu minsi nca ndavuga ati jewe ngomba ngende kuveca ndabe ingene bimezereye naraje ndabonana na mwungere ico gihe ujya gutondeka yaravuze ati ababonanye na mwungere nimusubireyo genda hariya babasengere ndavuga Mana jewe ndasubirayo kandi bari babarenga nahatiye ko ndagenda turabonana ndamubwira mwungere jewe ngomba ngende muri controle ndabe ingene bimeze ati kuko jewe naraje ntarasengere kandi ndumva yuko naje siko bimeze ubabare numva ntabwo mbifise mwungere aravuga ati by'ukuri teye ati uzojane n'Imana ati bize bigende neza ati n'ibindi byose Imana izobikora jewe ndagenda kuwa mbere ndagenda nshitse imbere ya dogiteri arambaza bimeze gute jewe nje kuraba ingene bimeze vyoba biriyo canke vyoba vyaraheze hama arambaza barafashe umuti ati jewe baranyandika ibintu mugabo ivyo bintu bwa mbere ntavyo nafashe tuwe narabihagaritse umudogiteri nagiye ko ico giho nta n'ico yanyandikiye none kubera ko uje kuraba ata muti wafashe ati je hari umuti nafashe nico gituma nje kurabisha yuko ata kintu kiriyo arampisha ivyo yambwira tubwire ico umuti wafashe ndamubwira ati bantu mpima ahubwo hanyuma aragira ibipimo ararondeza nawe nyene arabona ko arondeza nyene arondeza ntabaravuga ati none ati jewe co mbona sigaye tubiti natwo nyene ni dutoya ndavuga ati Mana muhabwe icubahiro ati rero wewe uzogaruka inyuma y'amezi atandatu tukugire ibipimo turabe hanyuma n'ubundi rega ntiyashidura kunyambaza none wewe wafashe umuti uyuye arambwira imiti bwa mbere bari banyandikiye nkamubwira ati oya uwo muti je ntawe nasubiye gufata none wafashe umuti uyuye jewe nagiye mu masengesho umukozi w'Imana aransengeraho muri repentance ati niwe yasengeye akabigeza Imana yacu asenga niyo yakijije ibi ati rero n'ubundi nta muti ndakwandikiye
ati genda ngo uzogaruke nyuma y'amezi atandatu. Acavuga ati mugabo pasiyo yawe iri ku rugendo rurenze cyane, ufise pasiyo irenze cyane. Ndamubwira ati dogiteri jewe mukuru umutima ndazi yuko uwo mutima ariko wawe ariko izi mpara mwijwe nta n'umutima sindabishirako sindabiha ikibanza nzi yuko n'itarabona ry'abadayimoni umusengera ry'abadayimoni ako kantu uzosubira kwa dogiteri ati si wari wafashe tansiyo tusubire rero mwana ingirire neza kare namye mvugana n'umuntu ari muri Amerika amaze imyaka 10 agwaye ibivyimba ari muri Amerika barabatse biranga barasubira biranga ndamubwira ati tugiye kumusengera bihere yogira inimero zawe wacumuha amakuru ahubwo uze kunyandikira ndamuha inimero zawe umushingire ntazi aca agira ivyiza. Haleluya. Nanje ntanguye gushimira Imana yaduhaye abakozi b'Imana muri repantase beza batwitwararika yaba abasenzi yaba mwungere baratwitwararika bakadusengera. Jewe nukuri nari naratinye gushinga intahe hari igihe nabona noshinga intahe mugabo ijwi rikambwira hariho ibintu Imana itarabikorera mugabo Imana ndayishimiye ko ishoboye ntashobora guhagarara ngaha ngashinga intahe. Jewe nshika ngaha ndashima Imana yuko yampaye amahoro yo mu mutima. Kera naragenda simbona inzira mugabo nkagenda nkashika iyonja ariko simbona ikirere ndimo ariko umukozi w'Imana amaze gushirako ikiganza igihe ico gihe gituma nabura amahoro yo mu mutima. Abandi harya tansiyo iduga je yaramanuka ikagera kuri 8 ariko umaze gusengera uwo munsi nyene ntivyasubiye kugaruka. Ndatwara mu nyuma amaguru simaguruke ndyamye sinjuke nkabanza pavuro ariko kubwo gusengera byose ubu naho ariko ukuguru kumwe nicuzamo akantu iyo fashe Bibiliya nkaca senga ndakayikubitako ndanumva agahirwe mu kuguru kuparaheze. Ivyo byose nkaba ndabishingira abakozi b'Imana bo muri repantase uratwitwararika Imana izobaha ikomezi ibongera ayandi mavuta. Yesu nashimwe nanje nje gushima Imana yashikanye muri isengero rya repantase zaduvuze kuyiragikura. Jewe bari bantoye indwara ya diyabete nyine muri indege nuriraga hirya y'ejo baca bayintora uno munsi bambwira ati wowe rero usubira inyuma ntuzokurira indege kuko urarwaye diyabete uzogaruka ntiwakira. Muri ico gihe narababaye cane nje rero ngaha muri isengero Imana yankoreye ibipimo vyari bigeze ku 16 n'18 ndavuga ati none Mana iyi diyabete yavuye ko cyane nari nzi ko ndwaye kandi nari numva ko nkomeye niyo naza ngaha ndabona n'intumwa y'Imana hanyuma aransengera arankurikira abakozi b'Imana baransengera aca arambwira ko noneho n'ukuboko mboshwe ndakurikira inyigisho zo kuwa kane nukuri ndabona ikiganza c'Imana ejo hahise niho napimisha mbona nshitse ku bipimo 6 nukuri ndashima Imana yo ndashima Imana yo mu ijuru yo ngaha muri repantase ko nukuri n'umutima nukuri kurasimba ndazi ko byose bizorangira. Nari maze ibintu bije nafata umuti ndavuga ati Imana ko wanshikana ndamaze ukwezi ngaha ko wanshikanye mwari gasengera washatse ko ngira ngomba kubita umuceri n'ibiharage ndabirye nongere kumugari banyamire ko ndawurya nari maze ibisiga gufungura nari maze ibisiga umuceri n'ibiharage ndavuga ati bituga biduge cyane bimanuka ejo niho nagiye ku gipimo wanga ufise ibice bitandatu n'icumi. Haleluya. Narafashe Imana cyane. Ukomera amashyi Umwami Yesu.